turabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Mu bushikiranganji bw'ubutungane mu mezi atandatu aheze bwararanguye bitari bike, harimwo gushira mu ngiro imanza zaciwe hamwe no gukura abanyororo mu mabohero. Umwaka urarangiye, isekeza ryo gukura abana mu ibarabara ritanguye hano mu Burundi, ariko gushika n'ubu abo bana bakaba bakiboneka mu mabarabara atandukanye kandi ari benshi. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ry'ano makuru. Dasubiye kubaha ikaze kandi mu mezi atandatu waheze mu bushikiranganji bw'ubutungane bararanguye ibitari bike, harimwo gushira mu ngiro imanza zari zaraciwe ndetse no kugabanya abanyororo mu mabohero hamwe no gushira ku mitumba abahuza. Bivugwa n'umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona hari mu kiganiro yari karaha abamenyesha makuru. Tumukurikire. Accès à la justice à tous. 3 campagnes de descente sur terrain pour constat des lieux et exécution des jugements ont été également. Mu ntumbero yo gutunganiriza abenegihugu harakozwe ingendo zitatu mu gihugu hagati kugira ngo twirabire ingene vyifashe hamwe no gushira mu ngiro imanza zaciwe. Imanza 3,384 zarizwe, nazo imanza 19,116 zari zimaze gucibwa zarashizwe mu ngiro. Abahuza bo ku mitumba baragiyeho, bakaba bajejwe gutunganiriza abanyagihugu biciye mu mwumvikano, bakaba bakwiye igihugu cose, bose bakaba bangana 40,000, bakaba batuma hagabanuka imanza zari zarabaye ndanse mu masentare y'intango. Sentare idasanzwe y'amatongo n'ayandi matungo ikaba yaraciye imanza zigera ku 274 kuzigera 300 zari zitegekanijwe. Iyo sentare idasanzwe yaragaruye muri leta amatongo angana na hektare 54 yari yarigaruriwe n'abantu. Kubijanye n'abafunzwe, harakozwe ibikorwa bijanye no kugabanya abantu bari mu mabohero. Gutyo abantu 1,786 bari bafunzwe vy'agategekanyo ku vyaha bito bito bararekuwe babanje kwemera kuriha ivyo bononye. Abanyororo bari bamaze gucirirwa umunyororo bangana 200 bararekuwe. Kuri ivyo hiyongerako ibikorwa vyo kwinjiza amafaranga vyatunganijwe n'amabohero mu ntumbero yo gutegura abanyororo gusubira mu buzima busanzwe. Ceci pour lutter contre l'oisiveté des détenus et les préparer à la réinsertion. Ainsi les travaux. Umwaka uraheze hatanguye isekeza ryo gukura abana mu mabarabara, ariko gushika n'ubu abo bana bakaba bakigaragaza mu mabarabara atandukanye, na cyane hano mu gisagara ca Bujumbura, kandi ari benshi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Umwaka urarangiye hakozwe isekeza ridasanzwe ryo gukura abana bo mu ibarabara hamwe n'abasegerereza. Ico gikorwa kikaba cakozwe ku magenekerezo ya 6 na 7 mu Kakaro umwaka wa 2022. Ni gikorwa cashimwe na benshi uravye uko cari gitunganijwe ndetse n'ukuntu cariko kirakogwa, gihagarikiwe n'ubushikiranganji bwira kuri butatu ubwo gushigikirana bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi hamwe n'ubw'ubutungane. Kuva ico gihe abanyagisagara batari bake bari bagiye kwiruhutsa, kuko bamwe muri abo bana bo mu ibarabara babasanga mu ngeso zitari nziza, harimwo ukunywa ibyayura mutwe, benshi mbere bakaja no mu bikorwa vy'ubusuma, tibagiye ivyo gufatana ku nguvu iyo hageze mu masaha yitereye. Twibuse uko umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gushigikirana Felix Ngendabanyikwa yabishikirije ico gihe batanguye iryo sekeza. Twatanguye umugambi kandi tuzohagarika, ubu hagiye kubaho
ibikorwa bizomarangira hafi nk'ukwezi turiko turakora ibi bikorwa ku munsi no kuvuga yuko atazoducana umutaro kubera twiteguye neza kugira ngo ihoba tugikore. Harabibaza ngo mwabikoze kuva kera ngo ntibizokunda ko bihera, twagira tubamenyeshe yuko ubu bigiye guhera guko ingingo zose zarafashwe zikwiye, kuko murabona yuko umurindi twara dukorera ko siwo twakoresheje kugira ngo ibi bintu bishobore guhagarara. Dushize hamwe turi ubushikiranganje butatu ugushigikirana umutekano burimo n'intware hagati mu gihugu nawo ubutungane nabo bwico batezwe gukora. Ubukuza segerereza ni icaha biranditse neza mu gitabo impanavyaha. Rero twizere neza yuko inyuma yaha duteye akamo abarundi n'abarundi kazi baba bariko baratwumva canke abariko baradukurikirana yuko ivyo gusegerereza bihagaze uno musi. Kuva ico gihe abana bo mwibarabara ntibigeze bagabanuka namba mu gisagara ca Bujumbura. Hoho umengo niho hari kirindiro cabo gikuru, aho tovuga nko kuri Markaz, Place de l'Indépendance, imbere ya Hotel Novotel, kuri Boulevard de l'Ipro naho usanga bagenda mu kagwi karenga abana 200. Benshi baribaza utubazo dukurikira: mbega ryashaka ryatangujwe na bwa bushikiranganje butatu ryahereye he? Vya bigo vyategekanijwe kubakira vyo babikora ibikorwa vyagenewe? Hoba harabuze uburyo bwo gushira mu ngiro uwo mugambi? Ivyo ni bimwe mu bibazo abanyagisagara n'abarundi bibaza muri rusangi. Igwirana ryabo bana bo mwibarabara nta ntambamyi zozana umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Twagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganje bwo gushigikirana kugira baduhe umuco kuri ayo makenga yose, yamara nitwashoboye kubatora. Ni nkuru tugiye kubandanya tubatohoreza. Uburundi burakwiye kuza burashimira abanonotsi baserukira igihugu mu makungu ngo kuko ataruko bazohava basanga abo banonotsi barahinduye ubwene gihugu bagenda aho babona ivyiza bakora. Ni nkuru ya mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Umunonotsi amaze kugera ku rwego rwo guserukira igihugu ciwe mu makungu akaduza ibendera ry'igihugu yarakwiye guhabwa agaciro n'igihugu kikamwereka ko hari ico akimariye kandi kidasanzwe. Bivugwa na Adolphe Rukenkanya yahoze ari umushikiranganje w'inkino, ubu akaba arongo yongera amenyereza ishure ryigisha ivyo gusiganwa atletisme. Inyuma yaho umunonotsi Thierry Ndikumwe nayo ahinduriye ubwene gihugu agashima guserukira igihugu ca Espagne. Buryo umuntu wese twese turumva ko ryo bari iteka ku gihugu cyacu, abanonotsi bacu bagumye iwacu bakaduserukira ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ko tuzi yuko muri kahise dufite abanonotsi baserukiye igihugu bakazana amamedaye menshi cyane mu ma meeting no mu mashampiyona international ku rwego hejuru. Novuga nka Myampi murabizi, ba Beniste Niyongabo, ba Patrick Nduwimana n'abandi benshi. Rero biratera iteka cyane igihugu kubona abanonotsi ugwaruka wibarutse rutera imbere rukatera iteka igihugu. Ariko burya rero mumenye yuko mu bintu byose umuntu avuga ati jewe nditanze none nanje mumfashije iki, mumpaye iki. Mu by'ukuri rero muri politike yo guteza imbere inkino mu Burundi nico kintu ni kiba twavuga cha réinsertion socio-professionnelle. Bateza kwitaba bati none umunonotsi wacu kwari kwaratera imbere, twebwe tumuhaye iki kugira ngo tumwereke yuko dushima ivyo ariko arakora kandi turiko tuwitayeho kazoza kiwe. Mu misi yahera murabizi n'ubu biriho, hari nk'abantu bakina igihugu muri football, muri basket, wasanga ari abantu ataco birengeje bameze nabi cyane. Nk'ivyo bintu nakamaramaza. Kubijanye n'umunonotsi kazi Francine Niyonsaba n'ibihano yafatiwe bivanye n'ingene Imana yamuremye, Adolphe Rukenkanya ababazwa n'ingene abarundi bamwe bafashe Francine Niyonsaba bakamugira ikiyago mu gihe ikibazo ciwe kiriko kirigwa ku rwego mpuzamakungu. Ikintu cya mbere novuga jewe hari ikintu cyambabaje cyane, kuko umenga bariko baravuga iki kintu basa nabinjiye mu buzima muri privacy, ubuzima bwiwe bwa muntu, bimwe ibanga ry'umuntu bamushira ngira ngo ku rubuga abantu bose bavuga umuntu sivyo vyari bikwiye.
oya yo deba rero kandi jewe imihari iri kwiraba nibayikure ku mukobwa wacu Francine kibi ikiganiro cyo muri rusange ideba donc ibi bintu byo kubitana amajambo ntibibe hagati y'abarundi kuko ikibazo si cy'umurundi kazi umwe urumva n'ikibazo kiri kwisi yose n'abakenyezi bazoba bari muri iyo situation bafise izo hormone za testosterone no tuntu dutuma umuntu aba cyane umukobwa cyangwa aba cyane umuhungu. Adolphe Rukenkanya akaba yabivugiye mu kiganiro cihariye yahaye imbonesha kure yanyu BTV. Gusomana hagati y'abantu babiri badasangiye igitsina birafise akamaro kanini cyane na cyane kubakundana ngo ariko iyo bikoze nabi kenshi birashobora kuba inambamye tubibwirwa na Renine Manariyo. Akamaro ko gusomana karahari kandi kanini cyane gose na cyane rero muri therapy cyangwa muri bijya byo kuvura abantu babasanzwe badahuza mu rukundo. Yo twita beze yo gusomana bahuje iminwa ni kimwe mu bikoresho abahinga canke rero mbere wanashaka n'abashakashatsi mu by'inkundo bakoresha iyo ariko baravura abantu badahuza kuko iyo bafatanye iminota 3 bagafatana iminota 3 hanyuma bahuza ya minwa baba bariko barahanahana ico bita échange des hormones de plaisir no kuvuga yuko muri uko guhanahana iyo ico no kwita inkabura mubiri z'uburyohe bituma babantu biyumva namwo gusumba. Hakuru rero hariho abanditsi babiri bamwe n'umuganga bita Michael Sim n'ubundi mu psychologue bita Patricia no banditse igitabo bita Sur l'amour basigura neza uburyo iyo muramukanije muhuza iminwa abari muti cyane gose kubijanye no kugira ngo mushobore guhuza ariko rero rukaba n'uruhombo iyo ngo muramukanije ari bayi na yambu mukoresheje gusomana kwitabo. Ingaruka ya mbere nuko ubwa mbere iyo musomanye mutari abakunzi ndavuga iyo mutari mu rukundo no kuvuga ko muri ko murakreya ahubwo rukundo iyo ubikoze naho n'abantu benshi nuko uza gusanga ukunda abantu benshi ugaca usanga rero urukundo rwawe rubaye mu kajagari ivyo rero bigaca bituma udashobora kuba stable ukononekana n'ubwonko bwawe bukaba budashobora kuguma hamwe ivyo bigashobora gutuma rero umuntu ashobora kugira n'ingwara zitandukanye zifatiye nko kwibagira canke n'ibindi byinshi nka stress kubera ko amaze kubakunze abantu benshi kuko uko ubigira kose iyo muzanye ibyo gusomana biraheza bigatuma habaho uko gukreya ngo rukundo. Ikigira kabiri nuko hari abandi bashobora kubikora bagakurikizanya ko nibijyaye no guca baja mu bijyaye no gusambana. Iyo habayeho ro gusambana ndavuga ko abantu baba batarubaka iyo habayeho gusambana nuko ahubwo zankabura mubiri ziza kuba izivuye muri wa muhungu kuko muri bijya abari karakora aratakaza zankabura mubiri hanyuma ro umukobwa nawe ni waza kuzirekipera uwo mukobwa rero nawe no kuvuga yuko bica bituma akunda cyane wa muhungu mu gihe wa muhungu nawe acagenda aramwanka no kuvuga urukundo ruza kuba rurerure ku mukobwa mugo wa muhungu nawe akaza gushika hasi ivyo rero bigaca bituma rero habaho guhebana. Hanyuma ikindi naco nuko ari abashobora kubikora nabi mu bijanye no kuba bo kumva iminwa bagaca bazanamwo ibico no kwita iby'ururimi ugasanga bariko barakoresha iby'ururimi ururimi ni kimwe mu bihimba bibika umwanda cyane. Gukomeza umutima wo gutazira no guhimbaza Imana mu rurimi kavukire niyo ntumbero nyamukuru y'uruganda Festival ihimbaza Imana. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Ange Sherissa Nzeyimana. Igice cya kabiri kigize Amakuru Burundi himbaza aho gihuriramwe abaririmbyi mu kwigira hamwe bongera bibukanya karanga inyifato hamwe nivo ituma habaho guhimbaza Imana nkuko twabiyagiwe n'igihangange mu muziki wo guhimbaza Imana Apotre Apollinaire Habonimana. Abaririmbyi abarongora ibyo guhimbaza no gutazira abacuraranzi abahinyanyuzi b'iby'amajwi n'abantu badasanzwe mu buzima bw'indirimbo mpimbaza-Mana n'abantu badasanzwe mu buzima bw'ishengero n'abantu badasanzwe mu buzima bw'igihugu. Seminaire ifise igikorwa nkoramutima ifise intumbero yo gukomeza umutima wo guhimbaza no gutazira Imana mu rurimi kavukire. By'ukuri iki gihugu cyacu gifise ingabire nyinshi cyangwa impano nyinshi haba mu bato mu bakiri bato no mu bakuze. Uburundi ni bumwe mu mahanga Imana yaremye
kugira ngo ayo mahanga ahimbaze Imana. Muri iki gihe rero intumbero ya isabukuru Burundi himbaza ni kugira ngo ijwi ry'uhimbaza samirane muri iki gihugu. Kubera iki? Kubera ko tumaze imyaka myinshi hari ayandi majwi asamirana, amajwi aca intege ugwaruka, amajwi aca intege imiryango, amajwi aca intege abenegihugu, amajwi y'ubukene, amajwi yo kunanirwa, amajwi y'ubwicanyi, inzankano mu miryango, inzankano mu gihugu. Ayo majwi yose na majwi aza gufutanya igihugu, ariko hagati y'ayo majwi hari ijwi rihimbaza. Uburundi burafise icyo Imana yaburemeye. Icyo Imana yaburemeye rero si ukuguma muri uko gufutana mu bukene, kurera amaboko, ubunebwe n'amafuti yose. Ugasanga ugwaruka ruri mu biyayuramutwe, ugasanga abapapa cyangwa abamama bataye intumbero, ntibakitwararitse ingo zabo. Ibyo byose ni ibikorwa Satani azana mu buzima bw'abantu kugira ngo ntibashobore gutazira. Abarundi rero nitwahaguruka tugatazira, tugahimbaza Imana, ni ukuvuga ngo ni igihe zina murundi wese ahindukirira umuremyi wiwe, akava mu bube gito, urwaruka rukava mu kurera amaboko, abakuru n'abato twese tukitaba umuhamagaro, tugakora icyo Imana yaturemeye gukora mu mutima uyihimbaza kandi umutima uyubaha. Aho niho tuzoba duhindutse ijwi rihimbaza. Ikivugo cino sabukuru akaba ari gukomeza umutima wo guhimbaza no gutazira Imana biciye mu rurimi kavukire. Dusozere amakuru yacu n'ayavugwa mu makungu, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwa. Amakuru yo hanze tuyahere mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umugwi wamaho ujejwe gutunganya amatora seni umenyesha ko atayindi nama izobaho yo kwiga ikirangamisi c'amatora, ikifuza gutegura amatora nk'uko vyari bitegekanijwe muri Kigarama uno mwaka, kuko ngo nta ciyumviro kigaragara cerekanywe mu nama iheze cotuma ikirangamisi gihinduka. Abatavuga rumwe na leta bari mu nama na seni bakavuga ko seni atakindi ishaka atari ubusuma bw'amatora, kandi ngo ibihumbi 44 by'abazotora byuzuyemwo amazina atabaho hamwe n'abatarakwiza imyaka yo gutora. Ibihangange 44 mu batavuga rumwe na leta bakavuga ko bazobandanya kumvisha seni yisubireko, ariko ngo Marite Fayulu umwe mu baraho akavuga ko atazotanga uwitoza mu gihe ikirangamisi kitohinduka. Imyigaragambyo imaze indwi zibiri mu Bufaransa ihanutse ku rupfu rw'umusore akiri muto Nahere yishwe yononye ibitari bike. Amafaranga agera ku miliyoni 650 y'amanyaburaya niyo amaze guharurwa n'amashirahamwe y'ubwishingizi aho muri ico gihugu c'Ubufaransa, ayo bita Maison d'Assurance. Ayo mashirahamwe akaba yongereje ikiringo c'imisi 30 kugira abahuye n'ingorane babe berekanye ivyononekaye. Bikavugwa ko igitigiri c'ivyononekaye gishobora no kwiyongera. Iyo migumuko ikaba isumba incuro zitatu kuyabaye mu bihumbi 2005 yamaze indwi zitatu. Leta y'Ubufaransa ikaba yaciye itora byihuta itegeko kugira bihutire gusanura ivyasambutse aho mu Bufaransa. Ibihugu 31 mu bigize umuryango wa OTA birakoraniye i Vilnius muri Lithuania mu nama ya OTA mu ntumbero yo kuraba uko ivyo bihugu vyofasha igihugu ca Ukraine ariko bitinjiye mu ntambara n'Uburusiya. Ivyo bihugu bikabona ko gufasha Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya vyobandanya, ariko bakabangira gutanga ubutumire kuri Ukraine bwo kwinjira mu muryango w'ibihugu bijejwe kugwaniriza umwansi hamwe OTA. Ivyo bikaba vyababaje igihugu ca Ukraine. Volodymyr Zelensky arongoye ico gihugu akaba yiyamirije iyo nyifato y'ibihugu vya OTA abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter.
Volodymyr Zelensky avuga ati biraboneka ko atagushaka na buhoro buhoro ko Ukraine yinjira muri OTA kandi nta n'ikirangamisi cashitswe ko aho muri iyo nama cerekana uko inama zoja zirabandanya ati ivyo bikabandanya biha inguvu Uburusiya zo kubandanya iterabwoba ati igitangaje tanomvikana nuko umunyamabanga mukuru wa OTA imbere yuko inama iba amasaha make imbere yari yavuze ko yifuza kandi yiteze ko baja kumvikana ingene hoboneka inzira yo kwinjiza Ukraine mu bihugu vya OTA ati rero imvugo ntiyajanye n'ingiro. Igihugu c'Ubudagi hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bobo bagahamagarira ivyo bihugu vya OTA kuhagabira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije ku muhanuzi wavyo mu vy'umutekano Jacques Sullivan bati kwinjiza Ukraine muri OTA vyohava bikwega intambara n'Uburusiya. No kuri ayo makuru duciye dusozera ko ano makuru yacu y'uno musi ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Mu mezi atandatu aheze mu bushikiranganje bw'ubutungane ngo hararanguwe ibitari bike harimwo gushira mu ngiro imanza zari zaciwe ndetse no kugabanya abanyororo mu mabohero n'ibindi. Umwaka uraheze isekeza ryo gukura abana mu mabarabara ritanguye ariko hano mu gisagara ca Bujumbura abo bana baracibonekeza ku bwishi. Ndabashimire mwebwe mwese mwako muradukurikirana, shimire bagenzanje bafashije gutorokanya no makuru, ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mu banya no mu vyanyu murakoze.